Nkuko bisanzwe benshi banze ku izina rya Dévote nkengurutse. Nkuko mu bisanzwe mu kazi ka misi yose jewe sanzwe ndi muhinguzi ahingura ingwa, yego n'isabuni. Hariho n'indi myuga myinshi itandukanye umuntu asanzwe ahingura, nubwo mutashoboye gusanga ndiko ndayikorera rimwe kuko murumva sinoyikorera rimwe. Uno musi nahisemwo gukora ingwa, yego. Kubisanzwe ingwa ntituzirangura, aha ico turangura ama produit yo kuzikoresha, ubundi bwo bw'ingwa twe nije ndazikorera jewe nyene ubwanje, yego. Aha ni mu ruganda rw'ingwa ziwanje, kubw'izina rya gishirahamwe niho ndazikorera. Inyungu novuga ati ndamaze gukuramwo n'umwuga wanje, nukuri mbere sinzi ko novuga ngo ndabidondagure ndabimare. Ifitiye akamaro kenshi, umwuga wanje ufitiye akamaro kenshi kubw'izina ry'ishirahamwe, kubw'izina ry'umuryango wanje, ndetse no kubw'izina ry'igihugu canyibarutse. Nasaba nyene dufate urumva ko isoko tuyikura mu ntuzenya mu ma privé arizo zidushorera, turatera kamo mu ba directeur bo mu lycée communal bakadufasha bakadushorera, ariko twasaba Leta nayo idufate mu mugongo, dufate na UNICEF ibirimwo, ya UNICEF itanga ingwa hama ikaziraza kudushorera, bakadushorera kugira ngo natwe dushobore kuronka ingene dushobora guteza imbere ca gihugu cacu. Banwanyi bakunzi ba televiziyo ku Gasaka Web TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri uno musi turi neza ahantu bita muri quartier Kinyami ya kabiri, aho twagendeye umuntu asanzwe kuhingura ingwa. Twamugendeye turabe ingene akora n'ivyo akoresha, tushobore kumenya n'ingene abikora. Mupfaso turaguhaye yambo. Mahoro cyane. Iyi ni ku Gasaka Web TV yagendeye mwaruno ruganda rwawe, mbega mwamwitwa bande? Nkuko bisanzwe benshi banze ku izina rya Dévote nkengurutse, nkabamba ku mutumba wa Kinyami ya kabiri, province Ngozi, commune Ngozi. Yego. Ni vyiza cyane gose Dévote nkengurutse. Mbega Dévote ko tugusanze ngaha tugasanga umengo uri hinguriro, aha muri ko mukorerayo ibiki? Nkuko mu bisanzwe mu kazi ka misi yose jewe sanzwe ndi muhinguzi ahingura ingwa, yego n'isabuni. Hariho n'indi myuga myinshi itandukanye umuntu asanzwe ahingura, nubwo mutashoboye gusanga ndiko ndayikorera rimwe kuko murumva sinoyikorera rimwe. Uno musi nahisemwo gukora ingwa, yego. Ni vyiza cyane. Mbega ko uri kurakora nishira hamwe canke uri kurakora ku giti cawe nyene? Nkuko bisanzwe uno mwuga wanje wa misi yose aha ndabikora nkishira hamwe, uko mu ijambo rimwe twaritanguje arishi hamwe y'abantu 6, muga kugera kuno musi bamwe bagiye baravamwo bukebuke, bavamwo bikuramwo. Ubu navuga ko dusigaye turi 2, muga nuwo wundi wagira 2 ntabiza kubitaho, ntavyitaho cyane. Mugurumva ndacakora kubwishira hamwe, ariko mugabo ubu ndiko nkora ndi umwe, yego. None kugira irishira hamwe urishinge canke muri shinge nikiki cyaye bitumye? Rino shira hamwe kugira turishinge, twebwe twaragiye hamwe, turaja hamwe nkuko twari abashomeri, bamwe bita abashomeri. Turaja hamwe turiyumvira ikintu umwuga woshobora kudukiza, woshobora kudufasha mu buzima bw'inyuma y'ishuri. Ca dusanga tworondera umwuga udufasha. Uwo mwuga baca baratombora bagira amahirwe bo twari turi kumwe, basanga jewe byarashitse ndavyiga,
ndavyiga ahantu mu gihugu co hanze c'u Rwanda. Ico gihe naravyize ndavyiga muri 2000 hari muri 2012 ndabironka na certificat ku buryo nanje sanga naje kubifasha abandi. Hama tumaze kubona ko uwo mwuga ari mwiza turawutangura turavugana amafaranga twotanguza n'ingene twokora ko sinashobora kuvyifasha ndi umwe nubwo nari ndabizi nategeza kurondera abandi bamfasha ku ruhande. Hama maze kubona ko bifise akamaro twabegeranije nayo begeranije abo banywanyi abo bagenzanje turatangura ishirahamwe. Tumaze kuritangura bamwe babona bisaba amahera menshi cyane ku buryo batobikora batangwa kuza baravamwo kwa kunene babwiye bavamwo bamwe bafatirwa n'ishure bace baja kwiga kuri kaminuza abandi nabo barafatirwa n'ibindi bibazo bitandukanye. Nza gusigara nsanga ndumwe ariko nubwo byashitse nkasanga ndumwe narabibandanije gushika n'izi saje ndacari ku kivi kubwe ariko ndacari kwizina gishirahamwe. Mbega iryo shirahamwe ryanyu ryo bagitwa gute? Iryo shirahamwe ryacu hari ukuntu bamaze kugenda bakavamwo bavuyemo tutararitorera izina twari bwaritorera izina neza muga mu nyuma umwe twasigaranye twace turitazira twaritaziriye Clever Dévote. None aha ko ndahabona ingwa murazihingura canke murazirangura mukazidandaza ziri ngaha nyene mwaziranguye? Kubisanzwe ingwa ntituzirangura. Aha ico turangura ama produit yo kuzikoresha ubundi bwo bw'ingwa twe nije ndazikorera jewe nyene ubwanje. Yego aha ni mu ruganda rw'ingwa ziwanje kubw'izina rya gishirahamwe niho ndazikorera. Kugira ushobore gukora ingwa uzikoresha ibiki bigenda gute? Kugira ngo nshobore kuronka iyi ngwa iyi ndazikoresha hari ifu bita POP ayo bita andika iva muri Egypte no mu Bufaransa. Ni kuvuga iyo POP ngaho irahari ni kuvuga ndayizana imaze gushika hari ibindi bintu ntegeza kuvanga kugira ngo ushobore kuronka ingwa kandi ivyo bintu navyo nkabisanzwe bihari ahibona mwese hariya ku meza birahari. Aho umuntu ategerezwa kuvanga kugira ngo ashobore kuronka ingwa nziza kandi yandika neza cane. Hama maze kuvanga n'ivyo vyose ndashira mu mashini nkakora hama niho kuca ntora iyi ngwa mubona ariho nizi zose mubona niko kuca zimaze kuma kuko ndazanikira nyuma y'imisi 3 zimaze kuma aca ntegereza kurondera boîte. Ivozo boîte rero nazo murayibona navuga ko ari ikintu nk'iki umuntu ashobora kwikorera. Ndacikorera kumva zuko ntaratera imbere cyane ndatikorera nkakuramwo akaboîte. Yego ni nkuko mubibona mwese ndafata nkagahingura akarondera hama maze kukazinga niko kuca shiramwo yangwa. Yego niko kuca shiramwo yangwa hama nkaheza mu nyuma nkarondera umukiriya ashobora kuza kumfasha akaheza akayigura. Maze kuyikara usanga ari ingwa nziza itagoye kuronka kumva zuko ari ingwa ikunzwe na benshi cyane. Uko mubibona murabona kanika kaboîte niko ndababwira aha nahejeje gukora. Yego ca mukabona mu nyuma murabona ko ncafata nkashiramo zangwa nkuzuza iboîte haheza nkahereza umukiye neza nkuko bisanzwe nkuko yabinsavye. Yego ko numva ushobora gukora ingwa ari uyihinguriye nta mugambi ufise wo kwigisha urwaruka canke igihugu guhingura izo ngwa nawe nkuko zihingura? Yo nkuko bisanzwe nanje navyigishijwe n'abantu barabimfashamwo ndabironkera certificat. Jewe umugambi wo gukora wo kwigisha urundi rwaruka ndawufise ku buryo abasanzwe bariko baratega amatwi kino kiganiro bongera bagikurikirana uwo babishoboye arashobora kundondera nkamuha adresse yanje. Sanzwe kuko ndi n'umwigisha je sanzwe nigisha kuko umwuga nibwo ndiko ndawukora je sivyo nigiye nta mwuga nk'uwo nize. Ibi nagiye kuvyiga ndiko nsanzwe muga ndi ku ntebe y'ishure mu nyuma ndiga nize normal
umva ko nsanzwe ndumwigisha. Hama inyuma y'ivyo ni ukuvuga ndashobora kubigisha kandi na certificate nkayibaha nta ngorane, nta kibazo. Ni yihe none inyungu umaze gukura muri uno mwuga wawe wo gukora ingwa? Inyungu novuga ati ndamaze gukura muri uno mwuga wanje, nukuri sinona mbere sinzi ko novuga ngo ndabidondagure ndabimare. Ifitiye akamaro kenshi, umwuga wanje ufitiye akamaro kenshi kubw'izina ryishira hamwe, kubw'izina ry'umuryango wanje, ndetse no kubw'izina ry'igihugu canyibarutse, igihugu c'amavuko. Ego, kuko izi ngwa zifasha abana benshi b'igihugu, zikanafasha na jewe mu rugo, ndazikuramwo ibintu byinshi cyane bishobora kumfasha mu rugo. Nk'akarorero, narashoboye gukuramwo no mwuga wanje, ndagura inka, ndafise impene, ndetse na parcelle ndayigura. Novuga ati iyo niyo nyungu ikomeye, ndetse n'ibindi bitari ibi birashobora kuvayo bikaboneka kandi bigafasha, kuko ibi birasaba bigatanga akazi. Ndatanga akazi kuko urumva ko navuze ko ari ku nyungu y'ishirama, ikaba ku nyungu y'igihugu. Urumva ari nk'umuntu adafise ikintu akora, ari nk'umushomeri kanaka canke umuntu asavye akazi kanaka, ndashobora kumuha akaza kuba aramfasha nko gutekera ingwa. Kenshi bakunze kuza kumfasha gutekera. Yego, ko numva ushobora no gutanga akazi ukongera ukanigisha, ukabona akazi kubu kagoye. Nakahe kamo wotera urwaruka rw'ubu kugira bashobore kukwitura? Mw'ijambo rimwe uramaze kubona yuko uye akazi nakazi kagoye cyane kuboneka, karagoye bivanye nkika n'ingene tubu abaheza nkika amashuri nkika turamaze kuba bishi sinzi. Hama nibaza yuko ahanini nk'umuntu yumva abishoboye, umujene abishoboye, afise inguvu n'amaboko byo gukora, ntakicare. Kuko nanje yo nicara mba ndi mwibarabara, mba nsega, mba ndi muri babandi basega. Muga kumva zo umutwe, kuko byose ni mu mutwe. Ndafise mu mutwe hari ikintu ndashobora gukora. Ndateye akamo abajene entrepreneur aho bari kuko nta muntu n'umwe atari umujene entrepreneur ku mwuga w'umwe wese asanzwe azi. Ndateye akamo abo bajene entrepreneur n'abandi bajene batandukanye tukimara amashure vuba, nukuri bagerageze bahiteho umwuga, bananyegere. Bamwe ndabigishe, nababwiye ko nzi imyuga myinshi, ndakora isabuni, ndakora ingwa, ndetse n'inzoga y'amaji, amatangawizi, amavuta yo kwisiga. Byose ndabizi, mbwa nubwo bitarashika gushoboye kuronka, kuko bisaba umutahe munini, nanje kaca bingora. Ko nk'amavuta yo kwisiga biragoye, yaziga produit zo mu mutwe, kugira izironke biragoye, kugira uronke amafaranga bikwiriye. Ubwo rwego sindarushikako. Sindarushikako, ariko mu mutwe ndabifise. Nta kibazo, baranyegera, ndabigisha imyuga imwe imwe itandukanye, ndabishoboye. Yego, nkuko bisanzwe izi ni za mashini ariko ndabereka. Iza mashini ariko ndabereka, imwe ni ya kabiri sanzwe nkoresha. Iyi ni produit, iyi ni indi produit. Ni ya funa ariko ndabereka dukoresha. Iyi niyo. Hanyuma nukuvuga nk'imashini, murabone ko ibimeze. Ndayugurura. Bahora bavuga ngo abakobwa benshi bakunda batinya gufata isupani. Mugabo jewe kumva zuko mbona isupani ifise ikintu imaze mu buzima, isupani ndayifata. Kuko biranangyohera cyane kubona uri umuntu w'umufasoni canke w'umwigeme uri kurafata icuma nk'iki cyamenyereye gufata abagabo, usanga biryoshe cyane. Yego, murabibona nk'iyi ni pièce imwe, iyi ni pièce ya kabiri. Yego, mwabonye ingene ni pièce imwe. Yego, aheza ugashiramwo ifu canke hariho ukundi ba wabikoze kugira ushiremwo ngaho hagati. Kuvuga ngaha hariho amavuta dusanzwe dufise aha, turafata tukozamwo ngaha, tukagenda turahanagura. Murabona ubu n'uburoso, tukagenda turahanagura, haba harimo amavuta arimo ngaha, tugahanagura. Yego, hama ipièce imwe tugenda turashiramo amavuta duhanagura. Hama tumaze guheza turaja
turaheza tukagira tugashiramwo ya produit. Iyo produit tumaze kuyishiramwo ni kuvuga turarindira iminota 15 twamaze kuyishiramwo. Iyo minota 15 iheze tukaheza tukarumura ya mashini tugasubira turakuramo. Mu ijambo rimwe turakuramo tugasambura, irya kabiri tugasubira tukugara, hama tugasubira tugashiramo ya yindi product kanumva tuza turasambura twongera twugara. Urumva byaturusha. Nico gituma tumaze kuronka uburyo tukaronka abadufata mu mugongo kibutunezera cyane. Yego byo tunezera cyane kuko urumva ari nka machine electrique cyangwa izindi mashine, hari izindi mashine atari electrique mugabo ari manuel mugatarinda gusambura nka kuko nka ayo uravye nabi iki cyuma kirakurya intoki. Umva turashobora kuhahura n'ibibazo bitandukanye. Iyo muhejeje kuzikorera ngaho onya muzishira kuziko biraheza bikaca bigenda gute? Iyo duhejeje kuzikorera ngaha oya ntidushisha kuziko. Oya iyo duhejeje kuzikorera ngaha tushira kuzuba. Rero kuzuba zihamara imisi 3. Mu gihe twarose akazuba kameze neza tuhamara ingwa zihamara imisi 3. Umunsi ugira gatatu urashobora gutangura gutekera ingwa, hama ukatuheza ugashira muri boîte ugatekera. Imba hari wazigusavye ugashobora kuzimuha atakibazo na kimwe. Vyumvikana ko iyo misi 3 uburindiriye zibanze zume waziteze izuba canke uzishira hehe? Muri iyo misi 3 murabona hangaho hari ubuyungiro ngaho. Ngaho hari ubuyungiro sinzi ko mubona muri iyo misi 3. Murabona canzana ngaha nkanikira. Ndanikira ngaha. Murabona ko ngaha hose ari ingwa ziriya zose muratubona hariya. Nkaza nkanikira. Maze kwanikira hari nkaca ndindira izuba rikaka rimaze kwaka nkaca dizumye nkaca meza nkanura haheze nkatekera atangorane kandi biba bimeze neza cyane. Iyo misi yose igahera izuba ritaraka nta ntambamyi muhura nazo nk'ingu gasanga zononekaye. Ikibazo gikomeye cyane mubajije neza cyane. Iyo bishitse ingwa zikamara iminsi izuba ritaka. Izuba rikamara imisi itaka ni kibazo kidasanzwe. Irengwa irashobora kumara indwi yose irenga ingo tumye. Kumva ziki habuze izuba. Mugihe izuba ribonetse ni kuri n'umwanya mutoya. Imisi 3 ingwa iba yumye. Kandi uko uravye nabi izuba ryagumye ryaka nukubora rirabora. Iramera nk'ivyondo ugasanga no gukomera bikomeye. Nkuko nyene byategereje. Tusanga nyene nuko komeda komeye nkuko nyene vya ufise nka machine electrique biroroshe. Ufise machine electrique urashobora gusohora ingwa yumye. Umugabo aha muri ubuhinga twa tukifise ziga machine mwabonye machine manuel usanga ari kibazo kidasanzwe nk'ivyihuta tuyikurayo itose yumutse gusa atangorana ikamutse mugabo itumye atawo yandikisha ibigitose. Ufatiye ku nyungu canke n'imbogamizi ushobora guhura navyo nka leta nta witera kama kahe? Mfatiye ku nyungu kuko nababwiye ko ari inyungu y'igihugu biri kunwe birafise inyungu biriko biratanga kuko urumva ko iziningwa zigisha abana b'igihugu ndetse zigafasha no muri babashomere baba bicaye umukozi akaza akakora kuko nsanzwe ufise n'abakozi nsanzwe ufise abakozi 6 basanzwe bamfasha gukora. Nukuvuga novuga leta yogira ikintu idufashije ikafata mu mugongo dufate ko murabona nk'imashini naberetse ko mfise imashini ngaho imashini mfise n'izibiri zonyene. Leta yogira iki mfashije ikanterera ikamfasha kuronka isoko y'ubuhinga kuko iyi ni mashine manuel izindi mashini zimeze neza ku buryo ari nka mashine electrique vyomfasha ndetse bakamfasha no kurongera isoko yego kugira ngo ushobore kuronka ingene babantu kakazi tugatanga bitagoranye kumva zuko akazi burya akazi umaze kuburonka akazi biraryoshe leta iraryoherwa igihugu kiraryoherwa kuko kiba kigiye gutera imbere. Sinavuga ngo isoko ngo ni ndende cyane ikirenga kuko ahubwo nico gituma nako ndasaba yuko leta yodufasha ikadufasha kuronka isoko
ivyo kugura ingwa ikadufasha muri twe tuzikora ikatugurira nasaba nyene dufate umva ko isoko tuyikura mu ntuzenya mu ma privé arizo zidushorera turatera ka mu ba directeur bo marise communale bakadufasha akadushorera ariko twasaba leta nayo dufate mu mugongo dufate na UNICEF ibirimwo ya UNICEF itanga ingwa hama ikaziraza kudushorera bakadushorera kugira ngo natwe dushobore kuronka ingene dushobora guteza imbere cya gihugu cacu. Syo kunda ko musubira gutanga umwidondoro kugira nabo bahiga canke bakashaka ico bobafasha bumva aho babasanga naho bobabona neza. Jewe mwijambo rimwe nababwiye ni twadevote ndi Jeune Entrepreuneur ni twadevote nkengurutse nkabasanzwe mba ku mutumba Kinyami ya kabiri intara n'Ingozi ni commune n'Ingozi hama nk'abashaka dufate nko kuba bonshorera dufate nk'akarore nk'aba directeur bamwe batari bwamenye icyo umuntu akora naho boshobora kuzisanga ingo ko hari abishi bashobora kuba bifuza ahantu bozigurira bakahabura bakandondera nko ku nimero 61 amajana 755 amajana 771 hama abakoresha nko ku murongo wa reo bakandondera nko ku 71 amajana 682 amajana 953 yego. Reka ndagushimire cyane gose nongera ndagutera intege kubashobora kukumva no kugukurikirana wumvise ko bagusanga muri quartier Kinyami ya mbere aho usanzwe uhingurira ba directeur bantu mwese mukenere ingwa mu mwiture ndazi aho yatubwiye dushobora kumusanga twahumvise mupfaso turabasezeye ki turabashimiye cyane. Murakoze cyane neje muze mugaruke mukama bahezagire n'abatuteza amatwi batwumvirije nabifuza kuza kudushorera ingwa abifuza kudufasha nabifuza kuza kwiga uwo mwuga mwabonye mwumvise aho mudusanga n'akanimero twagatanze. Murakoze.